Amahoro mwese mutaramenye na televiziyo kandi mukamugiye gukurikira ano makuru. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba indongozi gushira imbere ineza yabo barongoye. Ivyo yabishikirije kuri wa gatandatu aho yayifatanije n'abenegihugu ba komine Bugabira intara ya Kirundo, hakaba hari mu bikorwa byo kubaka ikigo ndangakaranga Krake. Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo inyubako Dieudonné Dukundane yaruguruye icese ibikorwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 11 bihuza intara za Rutana, Ruyigi, Cankuzo na Makamba. Ivyo rongo bizotuma n'abene gihugu barangurira imirimo mu kiyaya ca Kumoso boroherwa. Kaze rero murano makuru. Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yafashe indege agana igihugu ca Senegal, yitavye inama yo guhanahana ivyiyumviro kuvyerekeye ishigwa mu ngiro ry'umugambi wo kugaburira abana kw'ishure. Aho ni mu gihe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu asanzwe ari nawe muhetsi uwo mugambi mu Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatandatu yifatanije n'abene gihugu ba komine Bugabira intara ya Kirundo hari mu bikorwa byo kubaka ikigo ndangakaranga Krake. Yaboneyeho mbere gusaba indongozi gushira imbere neza yabo barongoye. N'inkuru dushikirizwa na Celestin Shimirimana. Ivyo ni bikorwa rusangi byo kubaka ikigo cyo kurahura ubumenyi mu gusoma ibitabo hamwe no kuremesha imico ndangakaranga. Ikigo cha komine Bugabira intara ya Kirundo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu rugendo yarimwe mu ntara ya Kirundo akaba yashitse gushigikira ivyo bikorwa rusangi. Ibikorwa kwa gatandatu vyari vyerekeye uguhingura beton biciye mu gucanga isima n'umusenyi, hanyuma ikivuyemwo kigashikirizwa kububatsi. Ikigo nk'ico rero kizofasha ugwaruka ruri mu mashure n'urutari mu mashure mu kungura ubwenge biciye mu gusoma ibitabo no gukoresha ubuhinga bwa none ngurukana bumenyi. Mwijambo ryiwe umukuru w'igihugu akaba yashikirije inyigisho kubitari bike nk'ivyerekeye kuba indongozi nyakuri. Umuntu abaye indongozi ababaye uwa bose. None wewe wumva uvuga ngo ntitwashikiriwe, wumva wewe ubaye mu ministre wo twarira igihugu cyose uco twarira wowe gusa nabi wawe. Ufise uwo mutima nta kintu uzopfuvuyemo. Ufise umutima w'intara ntaco uzopfuvuyemo. Ufise umutima w'ubwoko ntaco uzopfuvuyemo. Bantu b'Umurundi ucumenya itongo rya Burundi aho riri. Mwomenya ko kuri uyo munsi wa gatandatu umukuru w'igihugu yaremesheje ibirori byo kugurura icese umuhora w'umuyaga nkuba ahitwa Inyarunazi muri komine Busoni intara ya Kirundo. Uyu muyaga nkuba ukaba uzokoreshwa n'ibigwati 34 biri mu makomine ya Busoni, Gitobe na Bwambarangwe, amakomine y'intara ya Kirundo. Imiryango ibihumbi 9 ikaba yaronkejwe umuyaga nkuba uvuye kuri yo muhora. Kubungabunga amahoro n'umutekano byo soko y'iterambere nivyo cegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza asaba abanyengozi. Hari kuri wa gatandatu aho yifatanije nabo abanyengozi mu bikorwa byo kubandanya bubaka ikibuga ca kijambere stade Agasaka. Jean-Yves Christian Ndayikeza. Ivyo bikorwa by'iterambere rusangi byabereye ku kibuga c'inkino Agasaka kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi, byari bigizwe no gucanga isima hamwe no kubetona ico kibanza abantu bazokwicaramwo. Icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Prosper Bazombanza akaba yari yitabiriye ivyo bikorwa ari kumwe na bamwe mu ndongozi z'iyo ntara uhereye kuri Buramatari Emmanuel Ntaconsanze. Mwijambo ry'ikaze Buramatari w'intara ya Ngozi akaba yashimiye icegera c'umukuru w'igihugu yaje kubashigikira, anashimira abene gihugu bariko baritanga kugira ico kibuga cubakwe atakuboko kwa bakavantara kugiyemwo. Icegera c'umukuru w'igihugu nawe akaba yatumiriye abo bene gihugu kubungabunga amahoro kuko ahabuza amahoro n'iterambere ryaho ridashoboka. Ahantu hatambahoro n'umutekano nta bikorwa rusangi bihavugwa, nta terambere rihavugwa. Amahoro n'umutekano rero arangwa ngaha mu ntara ya Ngozi. Tubandanye tuyabungabunga, ntagire umwasa duciramwo canke shetani yo duciramwo wituze kwibandaniza tubungabunga amahoro n'umutekano ryo soko
ry'iterambere. Hama ica kabiri naco mwarumvise ko tubahimiriza yuko ibi bikorwa tuvuga tuti ni ibikorwa rusangi biza vyuhira ibindi bikorwa vya misi yose vya mwebwe abene gihugu. Ntihakagire n'umuntu n'umwe rero ngaha Ngozi canke n'ahandi mu gihugu abanyumva yatoba afise n'imiburiburi ikivi c'umurima. Turime twese kugira ngo ivyo vyose tugiye turarima bigwire, kuko isorosoro ryama rigwira iyo rigwiye, siko none. Ivyo bikorwa by'iterambere rusange birangiye, abo bene gihugu bakaba baciye bakoranira hamwe barimbura ibikorwa by'iterambere baranguye mu mwaka uheze, bityo babashe gutegekanya no gutunganya neza ibikorwa bizorangurwa muri uyu mwaka. Eka banaboneyeho kwifurizanya umwaka mwiza w'ibihumbi 2023. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca kuri uyu wa gatandatu nawe yifatanije n'abene gihugu ba komine Buganda ani mu ntara ya Cibitoke hari mu bikorwa rero byo kubaka ibiro vya komine. Akaba mbere yaboneyeho gusaba abene gihugu b'iyo ntara kudasesagura umwimbu ngo bawuhereze ku isoko. Donasiene Bukuru. Ibyo bikorwa rusangi umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yafadikanije n'abanyagihugu bo muri komine ya Buganda intara ya Cibitoke byari vyerekeye kubaka ibiro vya komine Buganda, ibiro bizoba bigeretse gatatu aho hazoba harimo n'inzu y'amanama. Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere yakengurutse ko bari ku kivi ngo kuko ibikorwa nivyo biteza imbere igihugu, niko kubahamagarira gukora ibikorwa biteza imbere igihugu n'imiryango. Mu gihe rero mu ntara ya Cibitoke umwimbo w'ibigori wagenze neza, yabasabye kudasesagura ariko bashore umusesekara kugira bikenure mu bindi. Amafaranga yamaryoshe ku mwimbo w'ibigori wagenze neza, ndabona amakamyo n'amakamyo agumaja mu gisagara ca Bujumbura. Simvuze ngo ntidushore, mugabo dushore umusesekara tunaharura turaba igihe tuzoba twasubiye kurongera uwundi mwimbo kugira imiryango yacu ejo ntizosigare mu kangaratete itagira ikifungura. Hariho abakunda kwivuna kanyota akabona yuko afise ibiro 10 by'ibigori mu nzu umenga yoshora bitatu kugira aronke amacupa 3 canke 2. Ndabahamagarire bene igihugu bantu muhagarariye imiryango, umwimbu tuwukoreshe twumvikana mu muryango atagikenye kirimo. Ico tubona kibereye ku muryango aba ari cyo dukora kugira nikizova muco twatwaye ku isoko tumenye ko kiza kuzibira igihengeri kiri mu muryango. Abarimyi akaba yabahamagariye kurima ahavuye ibigori hose ibiharage kugira ngo bazoronke umwimbu ushimishije, aho ni mu gihe igiciro c'ibiharage caduze ku isoko. Yasavye kandi abarimyi kubagara imirima y'imiceri mu gihe hariho abitwararitse kurimira impeshi gusa, bongere bayishiremo ifumbire ndetse bakwirikize impanuro bahabwa n'abahinga b'indimo kugira ngo indwara yateye umuceri bayituze bazoronke umwimbu ushimishije. Yahamagariye kandi abanyacibitoke kugwanya urudandaza rwa magendo ndetse n'ibiyayuramutwe. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerazi Ndabirabe nawe yifatanije n'abanyagitega mu bikorwa byo gusibura ibarabara, afatiye kandi ku bikorwa birangurwa n'umugwi CVR wo kumenya ukuri no kurekuriranira, asaba abarundi kurengera ibyabaye barekuriranire. Patrick Giramahoro. Ivyo bikorwa rusangi vyakorewe kwibarabara ry'igihugu nimero 8 ku musozi wasonga muri komine ya Gitega mu ntara ya Gitega, umukuru w'inama nshingamateka Gerazi Ndabirabe yari yifadikanije n'izindi ndongozi zo mu ntara ya Gitega hamwe n'abene gihugu basibura ibarabara aho bakura ibivu vyari byarazibiye imiserege icamwo amazi y'imvura. Buramatari w'intara ya Gitega Venamani Rambona yamenyesheje ko abene gihugu bitabira bimwe bishemeye ibikorwa by'iterambere. Mu ijambo ryashikirijwe abitavye ivyo bikorwa rusange, umukuru w'inama nshingamateka Gerazi Ndabirabe yamenyesheje ko muri ivyo bikorwa rusange ari n'akaryo keza ko kuganira ivy'igihugu. Umukuru w'inama nshingamateka yagarutse kubijanye no kugiriranira ikigongwe afatiye ku vyabaye muri kahise ku Burundi, ivyo bigaca mu mugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira CVR.
arasaba abarundi kugira umutima wo kurekuriranira bakarengera ivyabaye kuko ngo haba utanze ikigongwe n'ukigiriwe bose bararonka amahoro mu mitima. Nivyo ngo umugwi severe ushaka gushikana ko abarundi. Nituhaguruke natwe dufashe mu kuvuga ivyabaye, utarya umunwa atabusunika nurimwo, wumve mu mutima wawe kugororokewe kugira ngo uronke amahoro. Nababwiye ko uhabwa ikigongwe agira amahoro, cyo kimwe n'utanga ikigongwe bagira amahoro, isi gatungana. Rero tubasabe nifijya mugwi uri kurabahagurukiriza kugira ngo muhaguruke muzogende muvuge ibyo mwabonye. Ntabwo ibyo uvuga ari ukugira ngo urege kanaka bamuca umutwe, oya, kuko na Yesu ku musaraba yavuze ati data babare nibazi ico bakora, ubikore nawe muri iyo nzira kugira ngo utange amahoro, nawe wiha amahoro, igihugu kigira amahoro, ryaterambere tuvuga ryiyongere kurusha. Yasozereye asaba abenegihugu kubandanya bitabira ibikorwa by'iterambere basukure naho babaye. Kwitabira ibikorwa rusange kandi mu ntumbero yo guteza imbere amakomine n'igihugu nakamo umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera atera abenegihugu ba komine Nyabihanga ari kuri uyu wa gatandatu aho yari kwifatanya nawe abenegihugu kubaka isoko ya kijambere. Dieudonné Ndacayisaba. Ivyo bikorwa rusangi vyari vyerekeye gucanga umusenyi, amabuye hamwe n'isima vyo gusasa mu kibanza kiriko kirubakwamwo isoko ya kijambere ku mutumba Mbogora, zone Muyange, komine Nyabihanga, mu ntara ya Mwaro. Umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'umutambukanyi wiwe akaba yari yifatikanije nabo bene gihugu bo kuri uyo mutumba. Umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera mu ijambo ryiwe akaba yamenyesheje ko ibikorwa rusangi ari umugenzo mwiza wamye uranga abarundi kuva na kera na rindi. Akaba yahamagariye abene gihugu kwijukira ibikorwa rusangi kuko bifise uruhara rudasanzwe mu iterambere rya komine, kanatsinda ngo nta numwe azoza guteza imbere komine itari gwiwe ngo komine ni yabeneyo. Akaba yaboneyeho n'akaryo ko guha impanuro muri rusangi bene gihugu ko bokwirinda ingeso yo guharika mu ntumbero yo guhangana n'igwirirana ry'abantu riri ku murindi udasanzwe yibonekereza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abana bararyoshe kandi abana n'umugisha. Mugabo hari kibazo tugenda tubona. Mugabo bihaye ingendo yo guharika, akavyara akaguma vyara. Ko nagenda babwire bagabo muri ngaha hari ibintu dukora mugabo ntitwiyumvire kazoza twebwe twamaze kugenda, ingorane tuba dusize mu muryango kubera ko tutiyumvira abo bana tuguma tuvyara. Na rero cyo usanga abana tuvyara ubwa mbere nitwiko turafata neza, ntidushobora kubigisha, ntidushobora kubajyana ku ishure, ntidushobora kubagaburira neza, ntidushobora kubambika, ntidushobora kuba n'amatongo yaraze. Mbere nje ntera kama abana b'abakobwa, ndabazwa cyane n'abana bakobwa bana bacu tubinginge, igihugu kirabakeneye. Erega ibintu byarahindutse, abana b'abakobwa namwe murashoboye, abakenyezi namwe murashoboye, murashobora kuja mu mabanga akomakomeye yo guteza imbere igihugu kuko namwe ubwenge murabufise. Mugebo iyo muhenzwe n'ibihungu mugahendwa n'ibigabo vyataye ibanga baba bononye ubuzima bwanyu. Umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera akaba kandi yagiye abemereye agatererano kangana n'imifuko 50 y'isima, ako nako kaba kazofasha mu bikorwa vyo kubaka iyo soko. Turacarabira hamwe ubutumwa buciye mu bikorwa rusange byo ku munsi wa gatandatu. Abenegihugu b'intara ya Ruyigi bahamagarirwa nabo kubungabunga isi ndimwa n'imyonga na cane mu guca imikobeko no gutera ibiti. Ivyo icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka akaba yabishikirije mu ntara ya Ruyigi aho bifatanije n'abanyaruyigi mu bikorwa rusange. Zeno Hatungimana.
Ibikorwa rusange cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Siriake Nshimirimana yitabiriye kuri uyu wa gatandatu byari byo gutera utwatsi twa gazo inyuma y'ibiro by'intara ya Ruyigi. Akaba yaboneyeho akaryo ko gukeza abanyaruyigi kuko aho yaciye muri iyi ndwi yasanze abenegihugu bari ku bikorwa. Akaba yabateye intege ngo babandanye gukamisha amahoro harangwa ibikorwa byo kwiteza imbere. Yaciye bahamagarira gukingira isi ndimwa n'imyonga mu guca imikobeko no gutera ibiti. Ikintu gihambaye cyane mu burimyi ni isi ndimwa. Ni isi ndimwa. Isi ndimwa yacu rero nubwo twabaye benshi yo nayidakura bisaba ko tuyibungabunga. Tukirinda inkukura. Imyonga yacu igakingirwa. Bisaba yuko igikorwa cyo gukingira isi ndimwa tugira gwacu twese. Duca imikobeko aho hose tubona bikenewe. Mutere ku bwatsi tubuhanahane buhari haba bufise. Duhimiriza abenegihugu gutera ibiti. Umwe wese muri ya ntumbero yo gukingira isi ndimwa nuga tuzoronke n'ubwo rukwi ejo tubasaba yuko n'imiburiburi umuntu wese akwije imyaka 16 atera n'imiburiburi ibiti bitanu ku mwaka bibana n'indimo. Kindi yabahanuye nuko borangwa n'urukundo aho gusamazwa n'ibibatandukanya. Inyuma y'ivyo bikorwa icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Nshimirimana yaciye aza gutera intege ibikorwa vyo kwimbura ibigori vyatewe mu murima wugururiwemwo umwaka w'uburimyi muri Munyonyo umwaka uheze mu kigo cyo kugwiza imbuto ca Kigarika ku mutumba Ngarama. Akaba yaciye ashikana hariko himbwa ikigega cyo kubika amazi azokoreshwa mu kuvomera imirima muci kuri uwo mutumba nyene. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku munsi wa gatanu yarahaye umubonano Musa Faki Mahamat, umukuru w'umugwi nshingwabikorwa w'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika Union Africaine. Uwo mubonano ukaba wabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo. Kuri Kireho Zinegirene Gatoni, umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Kuri wa gatanu amagenekezo ya 17 ntwarante nyine icobera umukuru w'igihugu c'u Burundi yarakiriye urongoye urwego nshingwabikorwa rw'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika. Akaba ryari n'irya mbere ashitse mu gihugu c'u Burundi kuva agenwe muri ayo mabanga. Uwo mwubahwa Musa Faki Mahamat yarakeje cyane y'icobera umukuru w'igihugu c'u Burundi ku mbono afise ku gihugu igaragara cyane ku bikorwa vy'iterambere bikorwa na leta y'u Burundi, ku kigoro ko gutsimbataza intwari ibereye, kugwanya ibiturire n'ibindi, bene ku ntambwe igihugu c'u Burundi kigeze ko mu gutsimbataza amahoro, aho yiboneye yuko amahoro asasagaye mu Burundi. Aranakeza cyane avuga ati utumbere igihugu c'u Burundi nico gifata iya mbere mu kuja gusahiriza ibindi bihugu mu bikorwa byo kugarukana umutekano. Baragarutse cyane kuri ico kibazo c'umutekano muri rusange muri Afrika, haba mu bindi bihugu nka Somalia n'ibindi, na cane ku kibazo c'umutekano muri aka karere k'ubuseruko mu gihugu ca Garanira intwari ibereye ya Congo RDC, aho nyine icobera umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'usanzwe arongoye ishirahamwe ry'ibihugu byo mu buseruko yasavye cyane yuko ubumwe bwa Afrika bwoshigikira inteko zo mu karere ziri muri Congo kugira ngo zifashe mu bikorwa byo kugarukana amahoro biciye mu kigega c'amahoro c'ubumwe bwa Afrika, le Fonds pour la Paix. Baraganiye cyane kandi kucerekeye ikibazo c'ugwaruka, aho nyine icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yashinze intahe ingene igihugu c'u Burundi kiyo kiratera imbere kubera ugwaruka biciye mu migambi myinshi, haba umugambi payeje, haba amakoperative ugwaruka rurimwo, haba ingene gwitwararika cyane ibikorwa vy'iterambere, eka bikanatuma n'amahoro atsimbatara, kuko iyo ugwaruka rutari mu bikorwa usanga kenshi gwajuragijwe. Rero yaremeye yuko azotanga n'integuro y'ibikorwa n'imigambi yokorwa n'ibindi bihugu, kuko murazi yuko aho inama yeruka kuba ihuza abakuru b'ibihugu n'amareta y'ubumwe bwa Afrika yajeje umukuru w'igihugu c'u Burundi kurongora umugambi ugwaruka amahoro n'umutekano. Muri iyo ntumbero rero azoshikiriza icegeranyo canke integuro
c'imigambi n'ibindi bihugu vyo kwisunga bifatiye akarorero ku gihugu c'u Burundi aho tubona yuko ivyamwa vyamaze gutangura kwibonekeza. Baraganiye kandi muri rusangi n'ibindi bibazo bihanze Afrika vyo teza imbere Afrika. Baragaruka cane ku kamaro kuko ibihugu vya Afrika vyofatana mu nda bigafashanya kugira ngo kuko iterambere rya Afrika rizova ku banyafrika. Umwubahwa Musa Faki Mahamat asanzwe arongoye urwego nshingwabikorwa rw'ibihugu by'ubumwe bwa Afrika yarashimye cyane umwanya yamaze mu Burundi ngene bamwakiriye, ariko arashima cyane n'ukungene yashoboye gushika hagati mu gihugu aho yakeje cyane nyenicoro mukuru w'igihugu c'u Burundi n'abarundi, yavuga ati Uburundi mwarahezagiwe. Yariboneye ingene Uburundi butotahaye, arabona inzuzi, arabona imirima aho yagiye araca, aravuga ati aragaruka kuri rya jambo nyenicoro mukuru w'igihugu c'u Burundi yama avuga ati iterambere ry'u Burundi rizova mu bikorwa vyo kurima kuko isi y'u Burundi ari isi rimera. Uburundi bwarahezagiwe cyane. Aratera rero intege abarundi muri rusangi yuko twobona ikirezi twambaye uko cera kuko ko yasanze igihugu biri hake mu bindi bihugu ari igihugu gifise imvura gisa neza kitotahaye. Rero uwo mubonano wasozerewe baganira neza biyemeza kandi ko bazobandanya bashigikirana mu bikorwa vy'iterambere mu Burundi no muri Afrika muri rusangi. Tugarutse ku bikorwa rusange byo ku munsi wa gatandatu, abenegihugu b'intara ya Bujumbura bahamagarirwa guca imikobeko no gutera ubwatsi ku misozi kugira bakingire inkukura n'isenyagurika ry'imisozi. Ako kamo rero bagaterwa n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka Denise Ndadaye hari kuri uyu wa gatandatu aho yari kwifatanya n'abenegihugu ba komine Mugongomanga mu bikorwa rusange LCO Kamukam. Ivyo bikorwa rusangi cegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka Denise Ndadaye yitabiriye kuri wa gatandatu yifadikanije n'abenegihugu bo muri komine Mugongomanga aho bariko bazibura ibarabara rya Bujumbura agenda mu gice cegamiye Mugongomanga na Mukike aho umusozi wari wasidukiye muri iryo barabara. Mu ijambo ryiwe Denise Ndadaye akaba yahamagariye abenegihugu muri komine Mugongomanga n'abo mu ntara ya Bujumbura muri rusangi guca imikobeko no gutera ivyatsi ku misozi gutyo ngo bazibira amazi y'imvura areke gusidagurira imisozi mu mabarabara. Nkuko imisozi igumishunguruka, murabona intara ya Bujumbura igizwe n'imisozi myinshi. Imvura iguye imisozi irashunguruka. Mu byo twokora dushoboye n'amaboko ari nko kwicira imiserege. Guca imiserege ni nguvu z'abene gihugu kandi baragishoboye kugira ngo aya mazi aguma ashungurura imisozi ahagarare. Iyi mitumbi hanamye yose mu gihe hazoba hari ku miserege, iyo miserege tukaca tuyitera ko ivyatsi, bya vyatsi bidufasha no kugaburira bitungwa byacu. Mwamenye ko inyuma y'ivyo bikorwa rusangi abafyitabiriye baciye babandanya ijenda guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu hariwe umukenyezi aho mu ntara ya Bujumbura bari baramutse bawuhimbaza kuri wa gatandatu. Umukuru wa sentare Nahinyuzwa nawe yifatanije kuri wa gatandatu n'abenegihugu b'imuramvya mu bikorwa vyo gusibura ibarabara rihuza zone Bugarama na Ryarusera gushika mbere mu ijenda. Ahamagarira abenegihugu kwitwararika bene ivyo bikorwa vy'iterambere. Anje Tedi Mugisha. Ivyo bikorwa rusangi vyakorewe ku mutumba Gakenke zone rya Rusera muri komine n'intara ya Muramvya kwibarabara rihuza Bugarama na Ryarusera gushika mwijenda. Ivyo bikorwa vyari bijanye no gusibura iryo barabara cane mu gusibura umuserege. Buramatari w'intara ya Muramvya Nzambimana Diomede yakiriye abashitsi yongera aratanga impanuro ku benegihugu baraho ati ubu abantu baguma bidoga ngo ibiciro vyaraduze. Ati ni mugwiza umwimbu ibiciro bizoca bigabanuka. Yahamagariye abenegihugu kubandanya bakinga inyungu rusangi kuko hariho abashaka kwihagira amatongo ya leta. Umukuru wa sentare Nahinyuzwa intumwa y'umukuru w'igihugu yifatikanije n'abenegihugu muri ivyo bikorwa rusange yagize ati iyo ubutungane buriho igihugu kiba kiriho. Igihugu burya kigizwe n'amategeko. Iyo rero amategeko ariho ntakurikizwe igihugu nikiba gihari. Ubu rero nyenicubahiro arishima yuko igihugu ubu kihari, amategeko y'igihugu ahari kandi ameze neza, arico gituma
ubu dufise intambwe tugezeko kugira ngo igihugu kije mu nzira y'iterambere. Igihugu rero kimaze kubaho abakeneye rero yuko abenegihugu nabo abarundi tugikorera. Ubu rero kubera umutekano w'igihugu ucunzwe ikumbe zose n'ubenegihugu hakaba hari umutekano, ibikorwa by'iterambere rero birashoboka. Nico rica gikurikira rero ibikorwa byo kwiteza imbere. Gusokura aho tuba no kwerekana ishusho ryiza y'igihugu cyacu. Agashima kandi ukugene umukuru w'igihugu yagarukiye urwego rw'ubutungane. Ego urwego rw'ubutungane turashima cyane ingene agwitaho kuko aravuga ati burya urwego rw'ubutungane ni nkingi iterambere, kuko iyo umutekano umaze kuboneka abakeneye ubutungane. Iyo ubutungane buhari, iyo amahoro ahari akaba n'ubutungane, ibindi bikorwa byose iterambere birashoboka. Nico gituma rero mu ntumbero yo gukomeza urwego rw'ubutungane yarashizeho icyo bita abahuza bo kumugina, abahuza bo ku mitumba no mazone. Ivyo bikorwa rusange bikaba byari vyitabwe n'indongozi mu gisata c'ubutungane, abajejwe intwaro, abene gihugu baho mu Rusera, eka n'uwatowe muri yo ntara ya Muramvya. Umuhuza w'abarundi nawe asaba abanyarumonge kwijukira kugwiza umwimbu. Ivyo Emero Hantine Kanyana yabishikirije ku mutumba Mutambara zone Gatete ahariko habera ibikorwa byo gutera ibiti. Leopoldine Kamenge. Ibikorwa rusange byo mu ntara ya Rumonge byo kuri wa gatandatu vyabereye ku musozi Mutambara zone Gatete ni muri komine ya Rumonge. Ivyo bikorwa vyitabwe n'umuhuza w'abarundi yaramaze imisi ariko arumviriza bene gihugu bo muri iyo ntara, bikaba vyari bigizwe no gutera ibiti mu ntumbero ya wa mugambi ewe Burundi urambaye. Ibiti vyatewe bikaba bigera ku bihumbi 7 bigizwe n'imitarabanyi be n'ibiti vy'ivyamwa bita ibifenesi. N'abatowe muri iyo ntara nabo nyene bakaba bari baje kwifadikanya n'abene gihugu muri ivyo bikorwa vy'iterambere. Mu ijambo ry'umuhuza w'abarundi yahamagariye abanyarumonge kuja ku kivi maze bagwiza umwimbu. Intara ya Rumonge abene gihugu ingufu murazifise ni mukore. Ibikorwa byo gukora birahari. Murabona bino bibara byose byo kurima ingene bingana, kuko ni mwaharima hose muzoba ikigega kigaburira n'izindi ntara. Hama utubazo twagiye turashikirizwa natwo twaratwakiriye, umuti w'ibibazo wowo utegeza gutorwa kandi turavyizeye ko imiti izoboneka kandi irama. Ico musabwa gusa nuko mutekana, ntagire uwitwaza ngo ufise ikibazo gicanke kiriya ngo have atamajambo canke ngo ahungabanye umutekano. Abahuza babahaye ku mitumba babacimanza bizere kuko ni mwabitoreye. Uwo muzobona atavyitwaramwo neza bishikirize ababarongoye, bidushikirize twese. Emelo Hantine Kanyana akaba yarangije ijambo ryiwe abashikiriza nimero ya telefone yiwe kugira abaze bamwiture mu gihe cyose bizoba bikenewe. Abanyagisagara ca Bujumbura basabwa gukingira ibidukikije. Ivyo umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona akaba yabishikirije ku ibohero rya Mpimba muri komine Muha kuri wa gatandatu ahabereye igikorwa cyo gutera ibiti. Eliane Manirambona. Ivyo bikorwa vyatanguwe n'urugendo rwabashikanye mu matongo y'ibohero rya Mpimba muri komine ya Muha. Aho rero umushikiranganje ajeje ubutungane Domine Banyankimbona n'abakozi bo muri ubwo bushikiranganje, umukuru w'igisagara ca Bujumbura, abajejwe umutekano n'abajejwe kwivuna abansi, abajejwe intwaro eka n'abavuka komine ya Muha niho baranguriye ibikorwa vy'iterambere rusange. Bakaba bateragiye muri iryo tongo ubwoko butandukanye bw'ibiti harimwo imisufe, imigano, ikasiya, imbingo hamwe n'ibiti vy'ivyamwa nk'imyembe n'ibiti vy'amavoka. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana mu ijambo yashikirije yashimiye abitavye ivyo bikorwa, acatera kama ko ayo matongo asanzwe yimbuka cyane yorimwa kijambere, agahimiriza kandi ko bobandanya bakingira n'inzuzi. Ahubwo nje mboneraho akaryo mpamagarire abantu baba mu micungararo hano ko hano hantu
bohagira imirima idasanzwe, imirima ya kijambere, mwongera mukingira n'inzuzi. Umushikiranganje ajejwe ubutungane Domine Banyankimbona nawe nyine mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko ico gikorwa baranguye kiri umugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye, bakaba rero ngo bitabiriye akamo ko umukuru w'igihugu yamahimiriza gukingira ibidukikije. Nkuko yabandanije abivuga, ibidukikije bidakingiwe ngo nta niterambere ryoshoboka. Iterambere naryo ntirishoboka mu gihe ibidukikije bidakorewe neza, bititaweho, bitabungabunzwe. Ibi byose rero turiko turakora no kwambika igihugu cacu kugira ngo ibikorwa bikorerwa cane ibikorwa by'uburimyi bikorerwa ku isi yacu bishobore gutera imbere, kuko bikorewe ku isi yambaye bigira amahirwe menshi yuko ivyo bikorwa bitera imbere nyene. Mushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona yamenyesheje kandi ko abakozi b'ubwo bushikiranganje baranguriye igikorwa nk'ico mu ntara ya Rumonge. Ibiti rero byose hamwe byatewe bikaba bigera ku bihumbi 1040. Nkuko rero twabibabwiye abene gihugu baranguriye imirimo mu kiyaya ca Kumoso ngo bagiye koroherwa. Aho ni mu gihe umushikiranganje mu vyo ajejwe harimo inyubako Dieudonné Dukundane yuguruye ku munsi wa gatanu cese ibikorwa byo gusanura ibarabara nimero 11 rihuza intara za Rutana, Ruyigi, Cankuzo, eka mbere na Makamba. Marius Muhigwa. Iryo barabara ryaraye ritanguye gusanurwa icese rihuza intara za Makamba, Rutana, Ruyigi na Cankuzo. Iryo barabara rica muri ico kiyaya ca Kumoso ngo ryari rimeze nabi cane. Aha turi ku musozi muzi muri komine Gihofi mu ntara ya Rutana. Umushikiranganje ajeje inyubako za leta yatanguje ibikorwa byo gusanura iryo barabara. Yamenyesheje ko rigiye gusanurwa ku birometero birenga 70 bikazokorwa hagati y'amezi 2 n'amezi 3. Umushikiranganje Dieudonné Dukundane akaba yarahaye icizere abantu barikoresha, agasaba abajeje intwaro hamwe n'abene gihugu gufasha kugira ngo ivyo bikorwa bigende neza. Imbabazi rero no kuri iryo jwi ritari ritomoye. Murakoze rero mwese mwakurikiye ano makuru.